Nitwa Parfait Nzeyimana nkorera ikinyamakuru Yaga. Umushikiranganje w'umutekano hamwe n'iterambere ry'amakomine aherutse kumenyesha yuko kugabisha mbere abariko barasohora amatangazo berekana utwo tunenge aho bitagenze neza, anabibutsa yuko bashobora gukurikiranwa n'amategeko kuko batabishikirije abajejwe kubiraba. Ubwo nyakubahwa mukuru w'igihugu ntibisa no gukubita umwana ugacumubuza kurira. Murakoze. Ijambo ngo gukubita umwana ugacumubuza kurira ninde yakubiswe? Ijambo abene gihugu berekanye aho bahagaze baba gukubise nababwiye nawe wari wewe nubuze babiri wakunda mugabo atoye umwe none ujya wundi waramukubise. Reka tuze turatahura ngo gukubita umwana ninde yakubiswe. Hanyuma rero naganda kubwire burya ibintu bijanye n'amahoro n'umutekano ururimi nico kiri gihimba c'umubiri kibi cambere kiba. Ururimi ruraturira nk'umuntu yambitse bari igihugu akacambika ibara ariko arondera kugumura abantu ababesha kubera iki uwo muntu atavuga ati ahanaka. Je ndakubwira hariho umwe nyene muri abo bariko baridoga twavuganye neza acha ndamubwira nti mbwira ahantu hamwe kugira tugende kuraba neza ivyabaye. Ntereka ntibigoye ingere tubigira namubwiye ko nyene tukoteyo murazi ko tuvugana je na bose ni ingere tubigenza duca duhamagara abamandateri bose baserukiye abitoje duhamagara abo observateur bose bari bahari duce duhamagara abo muri seni hanyuma wewe uvuge ingere vyagenze nabo batubwire twumva ukuri aho kuri. Ngo ndakubwije ukuri ngusanga ari kuja kunjana mu bene gihugu ngo sinshobora kuvyubaka ukivyo. None uri kuvuga ivyo udashobora kwemanga imbere y'abantu kuko uri kwivugira ku maradiyo urumva ko nkuba bari kwaraturira gusa kugira ngo avuge kuvuga ngo abantu bagumuke niko bavyita ikinyoma. Genda urabe no mu gitabo cy'amategeko kubeshera igihugu ubugumuye abantu nico gituma ntibamubujije kuvuga bamubwiye bati bizane kuko ugasanga uri kurabesha uzobugumuye abantu. Igitabo cy'amategeko kirahana. Reka demokrasi ntibisigura impunity. Demokrasi ni igihugu gishingiye ku mategeko. Umuntu wese arenza amategeko arahanwa. N'uwo muntu rero aja kubesha akabesha igihugu kugira kigumure amategeko ariho aramuhana. Rero ntawubabujije kuvuga amahinyo babo. Mbega none kuvugira ku radio ni kuri sentare kubera iki nimbere yuko atangaza je twavuga babonera ndavugira nti wowe usanga ufise ukuri kuzane ukuvuge muga kugenda gutangaza ugasanga ari kinyoma naho uzogira gute.